bakunzi b'ikiganiro umudiho live nagira kandi nsubire ndabaye ikaze naho hari yaciye igihe kitari gito dusa nk'abatariko turayaga mu kiganiro cy'iwacu nagira no munsi ndabaye ikaze uko n'ikiganiro novuga ntikidasanzwe kuno munsi za kuba ndi kumwe n'umucuraranzi acuraranga igicurarangisho kavukire cyo gicurarangisho rero aza kwibereka mu mwanya eka mbere tunaheze tunayage kubitandukanye byo muziki wiwe no kuvuga ubuzima bwiwe umuziki wiwe eka mbere n'icyo gicurarangisho ukuntu kimeze uwo nawe ngira ndamuha kanya aheza bidondore. Ego murakoze cyane nkuko bisanzwe jewe nitwa Nyandwi Alfred nkaba ndi mu mugwi uzwi cyane mu Burundi mbese no ku isi yose witwa Nkunda abantu nkaba nkoresha igicurarangisho kama umuduri kuba batawuzura ashobora kubereka ukuntu umeze umuduri na witwaje umuduri n'uyu unyi ego mbega tudatevye uducishiza ko akarimbo kamwe tukumva umuduri cyari cyo ivyo ririmba byo tumve ntangora Sizigihinda nk'imodoka n'ibisumba gutira w'inyaruguru nduwarume nabaye nicaye mu nzu yanjye ngo mbe numva agahinda kuzuye ubutumwa na bose babyaye kane nduwarume Trofino wagenda we ntacamaze inka zitanu n'umugore zindi zitanu n'umugore nkacana umva agahinda kuzuye n'ibisumba gutira w'inyaruguru nduwarume burira akayera agacupa kamwe ndakubwira ikajambo nasigaranye nduwarume. urakoze cyane nduwaruye watanga utubwira uti yuko uri mu mugwi uzwi cyane nka Nkunda abantu yego cyane uwo mugwi nawo mukaba muri kumwe na nyakwigendera Bernard yego mbega uwo mugwi kuvaho arengukiye bukama Bernard ubu mugwi urabandanya canke bimeze gute? Mu bisanzwe uyu mugwi bisanzwe urabandanya nubwo hagize akantu gacamwe mu bisanzwe iyo ibintu nk'ivyo biciye umwe mu mugwi akabura hari akantu gaca kamara nk'agahinduka kugira ngo ujye yasigaye arabe ko hogira ico yonagura kugira ngo ntuce ubwira kagirira mu bisanzwe urabandanya urakora ukuri kwamye kuko nibikorwa turakora yego nkuko muri ngaha namwege murabona ko mwaturondeye mwadutumye ko muzi yuko tubandanya cyo kibazo nuko numva no cishura muri rusange. Mbega none umugwi Nkunda abantu mwawutamwe gute? Bernard mwahuye gute? Mu bisanzwe Bernard icyambere hoho tuva mu muryango umwe ni muvyara wanje kuko papa wiwe ni muyomba wanje hama rero kubera yuko novuga ko tuva mu muryango twese uririmba se wiwe
ni umucuraranzi yaramenyekanye ku ndirimbo nyinshi yitwa Mathias Bijuriro abanyinzoga twaragowe za rufuku yahoze akora mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama bakaba bari mu mugwi na karanga naje papa wanje nawe nyene n'umucuraranzi nawe nyene yakora mu mugwi na karanga mu yitwa Bazinyaka mu yanakre ni kuvuga yuko twese kuko twasanye twisanze tuva mu muryango uririmba twaciye natwe tuvuga tuti reka natwe tushobore kwigana abavyeyi kuko bavuga bati ngo imfizi y'intama itendera nkase kandi sase hajya kenshi riva ku cuma hama rero twaragiye hamwe turajana turakorana turatangura ibintu by'ubuguruguru ditangura kuza turavugiza mu ibarabara tutangura kuza turavugiriza mu bubare mu mahoteli ku ma plage mu masoko ahantu hose hawasanga hataramiye abantu kugira ngo turabe ko tworonka ico twoshobora gufashisha umuryango yacu kuko ico gihe twari mu buhungiro twari mu bihe bibi byari bihe bibi cyane nuko rero twagiye turakorana nawe turakorana kare twari bane yari grand frère wanje na grand frère wiwe mugabo barabivuyemo twaje tubana na Bernard tubana dukora hama rero niho twaciye tugira ibakwe bo turahura n'umugabo witwa Bashir awe aca dutwara muri Tanganyika studio turagirana amasezerano kuko yararavye ibikorwa byacu ko bifise kazoza keza aca asaba ko twogira amasezerano niyo Tanganyika studio kubera yabona ko Tanganyika studio hari cyo dufasha hama rero cha turagirana n'amasezerano cha dukora rero ugero kurikirana kwa album mbega nyene iyi album yarimo nyene indirimbo nkunda abantu ari naho nizina ribaza ko ryaciye ritera rihera ngaho onye mwavuye yarasotse eka mbere umenga mwaragiye no kuvuza hanze muvuza zijya ndirimbo nyene ego yarasohotse hama turashobora kugira ama festival hanze nk'akaroro twaragize festival decoration yabereye Douala muri Cameroon hari muri mu 2007 n'umunani ntihenze turaja muri festival Nsangunjinji yabereye Pointe Noire muri Brazzaville aho hari muri 2009 muri 2010 twaragiye muri exposition yo mu Bushinwa Shanghai na 2011 turasubira hano bita Xi'an nyene mu Bushinwa hama 2012 muraze ko twari kumwe muri Kenya muri East African Music Awards twarayironse muri category traditionnelle muri 2013 twarashoboye kuronka ibakwe ryo kuja muri festival Sika muri Benin aho hose muri 2014 turaja muri festival bita Neige au Sahel ibera muri N'Djamena muri Chad 2016 turaja mu Buganda muri festival Doa twagiyeho kabiri hama 2017 cyatuja muri festival bita Rock in Rio yo muri Rio de Janeiro muri Brazil aho hose twagiye turakora tukira ibintu byiza ni kuvuga yuko ibyo byose twabikora uko twagenda dukora iki kintu muri iki gihugu twaje tuhakura aba partenaire abantu baba promoter abantu nyine bazi ibintu baba baje kuraba ibintu kuntu bimeze kuca dusanga turaronse ibakwe turashimiwe turatowe mu bandi tugatumirwa twavanga muri ma festival basanga abandi bantu bafayandi kubera haraba ibintu by'ama échange culturel ni kuvuga haraba ibintu bakabona ati abaanye hari ikintu n'umuco wundi bafise bashobora kutuzanira twebwe dushobora kwerekana bivanye n'ibyo uravuze ikintu gikomeye cyane uti mu ma festival agenda mu maragira ama séance ya échange culturel mbega ndakubaze wewe wibaza ko ubu harakunze kuvuga ngo umuziki w'u Burundi nta karanga kawo ufise nta kanovera kawo isangije nta style ngo y'umuziki w'u Burundi ngo ihari ikirakurikizwa mugabo wewe uvuza umuziki traditionnel w'u Burundi kandi naho wagushikanye si hato dufate kuvyoje kutubarira wibaza ko ikibazo coba kiri hehe umuziki w'u Burundi nawo uhari ufise akaranga canke ntuvuzwa ntukurikiranwa ntiwitaweho mu bisanzwe umuziki w'u Burundi
mu bisanzwe iyi niyo mico yacu niyo mico y'igihugu kuko ibi bicurarangisho kavukire nibyo ibintu biranga igihugu cyacu mugabo rero kubera yuko haje amajyambere turabona yuko ugwaruka rw'iki gihe cyangwa abarembye b'iki gihe ntibashaka ko ibintu by'imico kama bijya imbere cyane bashaka kugira gukurikirana bitango bya kisasa barakupurura kandi kenshi ugasanga barakoze bafata ati ibi bicurangishwa bivange n'ivyo bya kisasa bagomba bashaka kuguma bameriyora gusa ivy'ikizungu mugabo rero imico y'ikirundi canke iyi mico yacu ugasanga bagomba babishira inyuma bisanzwe ico nona genda nkaca navuga mbere niko bomenya yuko ayo ma festival yose twaronka kubera yuko dufise ico twege twisangije umuzungu twaga tumwereka gitari canke piano canke battery canke iki twaga tumwereka imiduri yacu nk'akaroro nko muri Benin twarakoze ico bita collaboration n'abandi baririmbye kuri rya indirimbo nkunda abantu twarayisubiyemwo n'abaririmbyi bose bo muri Afrika bari bitabiriye bijya sika kubera iki barumvise akanovera twe twisangije style hama kabijanye ni instrument traditionnel bo bacu bashima yuko bo kurikirana ino style yiwacu kuko baravye mu byo bakora byabo babona ko mengo iyi style yiwacu y'ikirundi kama ko gifise iyindi ntuze yacisangije muri Pointe Noire naho twarashoboye kuvuza urabona ko bamenyereye ibintu by'amarumba ibintu by'igikongomani nyine cyane gogo mugabo twabajemo izi style ziwacu bumva ko hari akandi kantu twisangije tubashiriye niyo mpamvu rero navuga yuko ibi bintu by'iwacu birafise akamaro ni kuvuga yuko birafise ico bita biri presentable nyene ahandi kuko nico kintu twe twisangije twereka abandi nubwo twege ahiwacu mbona kumengo babita inyuma y'ibindi nko kumengo nta kamaro bimaze uwagiye jewe nagiye hanze nagiye ntwawe n'uwo muduri nagiye ntwawe n'izi style ziwacu kama imidiho yungahi wacu nyine imidiho nyine yungahi wacu rakoze cyane impamvu rero twebwe ibintu by'iwacu biraryoshe iyo biri mu makungu impamvu tukwiye kubikunda tukareka kuza turetaho iby'abandi wavuze ikintu uti wagiye wewe werekana umuduri n'imidiho yungahi yuvuza mugabo nkumva ko kandi no muri rya rukurukana rwanyu rw'indirimbo amabatiri amagitara amapiano birimwo mugabo mwabivugije mu mudiho nyene y'ikirundi mubikurikiza ikirundi nyene bisigura ko umuduri ushobora kujana na gitara cyane n'ibindi bintu byose kabisa ibiza cyane urashobora gupima nk'akantu gato nkashira mu gitara numve yego birashoboka reka tugire twumve yego ko munadukurikirana tugira turabe ko ushobora kuba fusion cyo bita fusion kuvuga guhuza hagati y'umuduri na gitari ibyiza byo hambere aho sokuru yakomeye inzu y'igiti aho nyokuru yambara impuzu y'igiti aho hambere bari baberewe aho hambere bari baberewe sokuru nyokuru wadusigiye akara sokuru nyokuru wadusigiye akara aho rero sokuru aho rero nyokuru aho rero sokuru aho rero sokuru nyokuru wadusigiye akaranga wadusigiye akaranga wadusigiye akaranga urakoze cyane none umuduri ukozwe n'iki nk'uwo wari wikoreye wowe nyine umuduri kubera kare twege umuduri twawukuye kuri navuga kuri Nkeshimana Nkeshimana niwe muvuga ko niwe twakuye ko umuduri mbega wari umuzi Nkeshimana nakuze ndamwumva kuko mu myaka abavyeyi bari bamuzi abavyeyi banje bari bamuzi kuko abavyeyi bacu barahumuye cyane no baratubwira ibyakahise bakatubwira ukuntu ibintu bimeze nabo bawukuye kwa Nkeshimana nyene
sinzi kuko bobo nabo nyene bafise iyo bavyamuye mugabo jewe novuga yuko umuduri naragerageje kumenya iyo wavuye ntiwavuye kwa papa canke kwa Matiyasi canke kwa nije nibaza ko umuduri wavuye kwa Nkeshimana akaba kubo batamumenye yitwa Nkeshimana Emmanuel akaba ego yari umucuranzi nyene yavuze umuduri yaramenyekanye cyane mu myaka yahera cyane ku ntwaro zahitiye aho wasanga kenshi avugiriza mu bakuru b'ibihugu akajamenga ni Buraya mbere nawe nyene yaragiye yego mugabo cyane akaba yamenyekanye ku miduri yavuga ivya kahise k'abarundi ingene abakoroni bagiye baza imibano hagati y'umugore n'umugabo ego ibintu bitandukanye amarumva kubera we umuduri wiwe wari ugizwe n'igikunga kimwe gusa igikunga kimwe cyo hagati tugice turagira ubushakashatsi mugabo wewe urusinga niko nabwira ibintu recomposa z'umuduri ni kuvuga uru rusinga ko wewe wari umutsi w'inka utsivye ni kuvuga rero twege cyo turaraba ati uwo mutsi w'inka ubu unye ntawe twoza turaronka cyo tukoresha urusinga abavyeyi bawe imiduri yabo bo barigeze bavuza imiduri ikoze no mutsi w'inka ego me muri orchestre nationale ya kera yari imiduri ikoze mu mitsi y'inka n'inanga niko zari zimeze hama tugesha tuvuga tuti reka tushobore kurondera urusinga nyene fil metallique nyene mu Faransa kugira ngo turabe ko hama turabe ko turabe ukuntu twoshobora tuvyeseye turabe dusanga birashoboka dushirako igikunga kimwe cyo hejuru musi nta gikunga twashirako mu nyuma rero cyo turashira igikunga kugira ngo bitworohere kugira ngo iyi son yo musi ishobore gusohokira no musi kuko atagakunga kariko son ishobora gusohoka neza umva akagakunga gato ikaguha son nuvuga ati iri hejuru akajiko hejuru ama iyi nayo igico hagati ni ryo hasi nka basse novuga ko ari son principale yo hasi no hejuru hama kishobora gusohora so ahanye ugifatanije kunda cyangwa ukuye kirazana ubundi buryohe bushasha hama nakiriya cyo hejuru kiradufasha kugira ngo umuduri ushobore gusohora so nini cyane uko atagikunga kiriko iyi so niyo sohoka neza mugabo kiriko so iraba nini cyane mugabo urabona ko mugikoresha gushika n'ubigikunga yego tubikunga biraboneka cyane biragoye abantu bakibirima gushika ubu abantu bakibirima kuko nta kamaro kabyo babona uretse gusa ko twebwe tugerageza uburyo bwose kugira ngo dushobore keshi barima ibijya ibisabo nivyo barima basanga ikinini gose ikinini kubera babigira nk'amadekor bazo ko arivyo kira bakoresha mu guterera amakuru ndabizi ubu rero babigira nk'amadekor ugasanga babisize amarangi gusa amaverni abantu bakora hari abantu boba bakora akazi ko gukora imiduri gusa cyangwa umuntu wese ashaka gukora arawikorera wenyine si bose bawukora nka je no kugira ko 90% nije nkora umuduri niwe nyine uwikorera nije ndawikorera kari nkahokorera n'abandi bashaka ni ubakorera urumva rero ni benshi nkorera imiduri ni bake n'imiduri nuko bayikora ntibazi kuyakorda ni kuvuga arawukora nkuko nyine ubona probablement nyine uku mugabo ntashobora kumenya ati ndawakorda no kuvuga kushira ku manota kushira ku manota urumva rero bo wawe umenya wawushize ku manota yahe nk'uyu wanje ndabumenya nawushize ku manote nkurikije gitari vuza twumve muri solo bica binyorohera cyane nk'uwo ushize muri solo urashobora kuduza nko muri la cyangwa ukamanura ndashobora kuwuduza nkawumanura uduze turabe urashobora kuwuduza nkawushyira yego waba ushize muri la
bisanzwe rero aha rero biba bivanye n'ukuntu wewe bivanye naho we ushikira kuririmba ushikira mu kuririmba yego none wobuze ukuntu vyatanguye abarundi mu kuwukora kera ko amanota usanga tuzi ko ndazi ko ushe muri soul cyangwa twarirwa tuja muri la bobo baba bavyita gutari ari cyo bubizi kuko baba baravyita bo uko bobo ishambere ho umuduri ntibawunangira kubera ngo twego urabona ko tunangira tuvuza tuwuririmbira mu studio baki mugabo bobo umuduri barawunangira bagafa kuririmba kuko mu gifaransa navuga ati c'est un instrument véhiculé véhiculé vernaculé ni kuvuga uri kuraragira nk'impene inka bashaka gufata umuduri ukavuza nyine ntibavuga ati ngo ni muri son iyi gusa wewe wavuza gusomba kumva ko gisohora harmoniye ko kari uko ari ko mu bantu niyo bariko niko nico yari igenewe uretse gusa ko umuntu hajya kenshi bavuga ngo basha sinzi ukuntu ndashaka ndabikubwire nari gushaka mvuga ngo utazi umuti ego bara benshi rero ntibari bazi ikiyinye ko hashobora kuza abantu bakakidevelopa bakagihinyanyura kugira ngo gishobore gucika ikintu nyine n'umuntu ashobora kukibona akabona ko hari ikintu cy'agaciro gifise Alfred urashobora kutuvugiza kandi karimbo kamwe akandi ego uciye usubiza muri solo okay Umukobwa ni Mariya umukobwa ni Damitira niwe yabenze umuganga ngo kandi akunda umuforoma wisaki nigira amenyo kukagorira kwega indege nigira amaso y'amarira iragenda indege ninga itabiye mu rumotso ngafumbaye igitira ku rusizi mari bicishe rumunda uyo ninde uyo ninde kiye ngaho munari sekuru wa mudri ibyantwara kwega ibindara burura ngo mbona n'ibindara kwega igitira ku rusizi mari bicishe rumunda uyo ninde uyo ninde kiye ngaho munari sekuru wa mudri ibyantwara kwega ibindara burura ngo mbona n'ibindara kwega urumviriza ndabiyinkuru yego ngiye mu kibuye ngiye mu kibuye ngomba nisa kukibuye n'umusore w'inyongori abandi bise kukibuye umukobwa uragowe wewe wabenze umuganga ngo kandi ukunda umuforomaje umukobwa uragowe wewe wabenze umuganga ngo kandi ukunda umuforoma. Bravo ufise kandi n'ukuntu uririmba bihuye nyene n'umuduri mbega hoba hariho igicurangisho ukuntu kimeze hari ukuntu urabona ko indirimbo zose uvuza indirimbo uvuga ati zitambika n'imidiho nyene itambika ego mbega nk'ubu hoba hari umuntu arigeragira ubushakashatsi wobuzi akakurondera ukamuvugiriza umuduri agashiramwe inyuma akashiramwe ya midiho tumenyereye ku buryo nko bigiye bita mu maboîte de nuit usanga yarakoze nka bigiye bita mu mabit agashiramo umuduri ku buryo abantu bawutamba mu maboîte cyane mbo uvuze ko hoba hari umuntu yoba yarandondeye kugira agira ubushakashatsi nk'ubwonye agira ubushakashatsi mu bisanzwe mbo ntawe gusa uretse yuko birakunda gushika nkaja mu studio nkavuza amaritme yose baba bansabye kiretse gusa je n'umumengo mu muduri nta ritme nimwe idashoboka je nagena nkavuza mu studio aba producteur bakambwira ati twege tuzoraba ukuntu tubigenza nimba tushobora kuzishira amantu ze
mu yindi midiho bivanye n'ukuntu we wavugije hama simporamenya iyo biherera simporamenya iyo biherera simba nzi ko na projet aba afise uretse gusa ko we abashaka akazi kiwe canke abafise projet yiwe muri rusange ni nk'aba bakeneye bagire gusa ayo majwi y'umuduri bayatunge batazi ico donc nta mu hinyanyuzi y'umurundi arakurondera avuga ati uyu muduri wawe ngomba ndawufate dushire ko yindi midiho igezweho y'ubu bazane bakore ikintu novuga nti umudiho mushasha uvanze n'igicurangisho kama cy'u Burundi n'indi midiho igezweho nta biraba okay nibaza ko arico y'abantu bavuga ko ngo tudafise mu muziki kama witwa ko ari kama ku midiho yiwacu naho biva habuze ubwo bushakashatsi kumbuye n'ubundi mugani wawe hari hakenewe cyo cyimviro cyawe vraiment n'ukuri cyari gikenewe ku buryo ushobora kuvuga ati jengera fate turuke no muduri gusa agafata n'indi n'izindi instrument mugabo zikaba ari instrument traditionnel akavuga ati je shaka ndondera ikintu ndazimariye ndabe ikintu kivamwo umva kizuba cisangije kizoza nyene kizana ubundi buryohe cisangije nivuga iki naturel nyene cyacu Alfred ndakuraba ndabona ko wewe uri nuvuga umujene w'ubunyi mu gisagara ibyo mu gisagara urabizi ibyo byose bigezweho urabizi ikingyojewe ku bwanje nuko kubura uwo mu gisagara uri ngaha nyene kuko abantu kenshi tusko mu gisagara baca bakunda gusa ivyitwa ko bigezweho kenshi bikaba ari ivyo mu gisagara nyene kenshi biba byaravuye hanze uri umujene mu gisagara mugabo uracibereye ku muziki kama untuzanya yawuvuza igicurangisho cyawe wize ugafatira umwanya ni igicurangisho kama ugwaruka rundi ubu unye kiretse kwiga kumenya kuvuza gitari nizo kenshi twakuze tubona ibicurangisho kama nk'ibi no kukibona benshi twagiye kukibona tumaze gukura wowe ugwaruka uwo babwira iki canke hari n'abagufabaza bati nyigisha ico kicurangisho cawe ndakimenye mba muri rusange twebwe n'umuhisi akiriho twari dufise projet yo kuzokugurura ishure cyo kwigisha ibicurangisho kavukire gusa urumva twarangize turafise n'ama demande twari twasabye turafise naho byanditse mu nyuma rero mbo ko twarabuze finance turabuze umuntu adufasha mwarabuze abaha ubufasha mu umugambi mwari mu ufise umugambi twari tufise kandi n'ubu turana ufise hama wamaje ati urafise abantu wigisha ndafise abo nigisha je Alfred mbo ndafise abo dukorera muhira abo sanga muhiri wabo ndafise n'ahantu nyene nkunda kuba ndiko ndigisha nyene bicurarangije kuvyifuza muri rusange kuvyifuza turakontaktana nkagukorera umuduri wiwawe hama nkakwigisha kuko ndifuza ko benshi bo kwitaho ibicurarangisho byacu kuko ugwaruka gw'iki gihe ruracabasha ruracafise umutwe ho gufata niyo mpamvu rero mpamagariye ugwaruka nciye ngira ko mpamagarira ugwaruka yuko go reka guza ruri ego kumodernize ibintu canke kwitaho ibishasha bigezweho ni vyiza mugabo tutibagiye n'akaranga kacu tutibagiye imico yacu kuko nubwo uzogenda yo uzoguma witwa ko umurundi yego nubwo ugenda ugahindura basubwene gihugu ahandi mugabo menye gusa ko uruzogi rwawe rutaye mu gihugu cyawe cy'amavuko impamvu rero n'imico yacu tudakwiye kuyishira inyuma nico kintu tukwiye kuza turashira imbere niyo mpamvu nk'akaroro nko muri Brazil twari dufise repertoire y'indirimbo indwi kuko twakora isaha ibura iminota 15 ni kumva iminota 45 ni mwakora ni kuvuga muri izo ndirimbo twavuze twategeza kugira gufata indirimbo zitatu tuvuza n'umuduri wonyene meme yari public ndende mugo tukavuga tuti reka tuvuze imiduri kuko iyi miduri iyo iri kiravuzwa kuri scene ni kuvuga iranyohwa nibi bicurarangisha iramigwa nibi bicurarangisha ugasanga ntiri kirasohoka mugo kazo tuvuga kubera iyi miduri ntitwayezanye nko kumengo ni sibisharizo reka rero tuyivuze bigaragare ko tuyivuza mbo hariho ibi
hariho mbere hariho n'ifoto n'akavideo badufashe turi kumwe n'umuntu akoresha ibintu bya capoeira muri Brazil. Capoeira yego ni intambo meze nko kugwana. Urumva rero wewe bazi bo baca bakoresha ijya miduri bimba. Barafite iyo miduri yawe yego. Urumva twaragize akantu kaka collaboration nawe kuri scene. Ni kuvuga abantu barabonye amayashanje twagize bararyoherwa babona ko imiduri haro n'umuntu yaje atubwiye ati ndabasabye wahariya nyene asanzwe nyene akora berimbao nyene aravuga ati ndabasabye babita gute umuduri bo babita berimbao ya mu giportugais hamara avuga ati ndabasabye kuko nabantu bafatana ibintu valere yaratahura akamaro k'ikintu ati ndabasabye mumfashe mfate gusa ifoto munyandikire yuko mfashe ifoto y'uyu muduri wanyu kugira ngo nanje ndabe ko hari cyo nogira no hinyanyura bivaye n'ivyo tw'iwacu urumva hama twaramuhaye uburenganzira arafata amafoto turavugana nawe hama aratubwira yuko ariko aragerageza gukora nk'umuduri w'iwacu kuko bo bakora amaberimbao yabo umuduri umeze uko ufise igikunga kimwe mbega igikunga barakironka canke ni igikunga si igikunga iki kimeze nk'ikintu nyene kibaje kujya kuburyo bazisekuru n'igiti bimba bakicukura kigira episere nk'iki sigikunga nyene naturere nk'iki ko narawufashe ndawura basanga sigikunga kuko uko kuntu uteza kuba umuduri uvuga igikunga kirafise mu ruhara runini cyane kugira ngo ijwi ryawo y'umuduri ube umvuga gutyo no kuvuga yuko utakurondera nk'akarima gato ukarima imikunga Jeste magenda birima. Urarira imifunga nico gitoro. Ndafise imirima myinshi, ndafise amatongo menshi naguze. Ahantu hose ngiye gutera. Igikunga nikibura. Muragishira ku nkengero. Yego ni vyiza. Kirarandaranda. Kugira ngo ubwo bumenyi ntibuzonataka. No kuyikora bavyigisha abandi. Yego. Mu gusozera nagira ngo mbari imigambi yonye ubunye mufise. Hoba ari urundi rukurikirana rw'indirimbo mutegekanya canke mwategekanya mukiye kumwe na Bernard gukora canke uba wewe nyene ku bwawe kuvaho umuhisi yitabiye Imana mbega buba migambi meze gute utegekanye iki unye usigaye gukora uri wenyene icambere cyoco umugambi wa mbere jewe mfise nuko nyakwigendera twakora na Bernard yagiye yashengeye nako dufise urukurikirane rugira kabiri tutari bwasohore mugabo nako tutari bwashire ku mugaragaro mugabo bari gwarasohotse ubwo nako twari twarufashijemo na Bashir nyene dia ni umuhinyanyuza akomeye cyane yego kubera yuko bisaba uburyo kujewe mu bisanzwe nta buryo mfise ko tuma candabigira bisaba yuko ndo nk'umuntu abimfashamo hama tukaca nkabishira ku mugaragaro ibindi navyo umugambi mfise no kubaranya nyene nkora uwo mwuga nyene nzogenda gukora nose uburyo ndose umuntu afasha nzoguma nkora kanatsinda si nakubwiye mu ntango ko tuva mu muryango uririmba ni kuvuga harashobora kuba umuntu ashobora kumusubirira Bernard mu gihe ndi imbere y'abantu kuri scene mbere banashima n'inyuma yiwe narakoze ibiteramo naragize muri festival Fire Fest intuze ya Umukozo Fest yego narayigizemwo nararirimbye muri Fête de la Musique heruka muri IFB ni kuvuga aho hose nara presence nyene ibintu nyene byiza yego nubwo hariho umuramplasa yari ahari niyo mpamvu rero n'ubu unye ndacyabananya no ndafise projet ndafise indirimbo nshaka kuzoshira ahabona ndafise indirimbo ngoma composer ni kuvuga yuko sinigeze nicara uretse gusa ko uburyo gusa nibwo umuntu usanga kenshi abura hamba ikindi nacu urazi ko usanzwe ufise n'umuryango nditaho umuryango kugira ngo ushobore kubaho naje nkakora uko nshoboye kugira ngo nshobore kubananya ishyira n'ibikorwa imbere ndakora n'ubundi buzi pembeni ndumutete no kugira ko ndumututravo hamba ndakora ibintu byinshi n'ibinyene nkabananya kandi n'umuduri kandi uguma uvuza ego mu gusezera abariko baratwumviza nagenda gusabe uvuza akanyuma tubasezerera ko kambere mbonera ko ryo guseza abadukurikiranye mwese kandi ico numva kumenga mwosigara nuko ni ibintu bibiri yavuze novuga ko bikomakomeye gose Alfred adushikije ngaha anye no kuvuga yuko igicurangisho kama umuziki kama naho twokora umuziki mushasha novuga ugezweho dutsakuba dufise
utakuba uwo muziki ufise akarangamutima ko ngaha mu Burundi. Abashakashatsi aho bari bose, abanyamuziki, abahinyanyuzi bose b'abarundi aho bari, ivyo bintu n'ukuri bavyijukire. Mu kugira duhe akarangamutima umuziki wacu, akarangamutima k'ikirundi umuziki wacu, uyu wakubu novuga moderne, bisaba ko tumsubira inyuma tukamenya basokuru ukuntu bavuze umuziki. Tusubire inyuma tukamenya imidiho y'ikirundi imeze gute. Hama kabariyo duhera dukorerako, tukayikoresha ayo beats data dufise tuvuza mu mamashini, tukahera ngaho onye. Nibaza ko ariho yaco kintu nyamukuru Alfred no Musa dushikirije. Reka rero twumviza akarimbo kanyuma, tore nakajyo ko kubasezera mwese madukurikiranye mukadutega amatwi, tuzoheza kumbure mu minsi iri imbere, turondere kandi abandi bacuraranzi yaba bakoresha ibicurangisho kama eka mbere n'ivyubu mugabo bakora bavuga bati tugomba ko hoba ishusho ryiza rindi ry'umuziki ufise kamere ko ngaha mu Burundi wacu. Ego mukaba muziki civugo c'ikiganiro ari umuziki mwiza, umuziki uvugije. Rero Alfred ducize kwa kanyuma. Ukunda abantu bakunda abandi, ukunda abantu bayaga amahoro, ukunanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu tiwe ndakunda bayaga bahuza, tiwe ndakunda bayaga bahuza, kuko ukunanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu, ukunda abantu bakunda abandi, ukunda abantu bayaga amahoro, kuko ukunanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu gisagara bayagi bahuza, no mu bitunga bayagi bahuza, no mu nzi yose bayagi bahuza, no mu kamenge bayagi bahuza, no mu ngagara bayagi bahuza, ati ibitoki bayagi bahuza, kuko munanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu, ukunda abantu bakunda abandi, ukunda abantu bayaga amahoro, kuko munanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu uzi kwangana ukunda mukunde, ibyo gukunda n'ukunda mukunde, unanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu, ukunda abantu bakunda abandi, ukunda abantu bayaga amahoro, kuko unanye kwangana ntacyo bimaze. Ukunda abantu yewe nkunda abayaga bashyira hamwe, bakunda bakunda bavuga n'ukuri, ubwo ukuri gushitse gutsinda ikinyoma, murantunga jewe nkunda ikiyago. Unanye kwangana ntacyo bimaze. Nkunda abantu, unanye kwangana ntacyo bimaze. Nkunda abantu, unanye kwangana ntacyo bimaze. Nkunda abantu. Murakoze cyane. Turabashimiye mwese mwakomara dukurikirana, twizere yuko mwashoboye kubyabona n'ikiganiro. Reka kandi tubifurize kuronirwaho muri hose, eka mbere n'ibihe byiza mu bikorwa byanyu n'imigisha myinshi. Nawe utaha.